Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane natwe twese. Uwo muvugana hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gukengurukira Imana yo mwijuru kubw'uyu mwanya mwiza impaye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nuko rero uyu munsi numva ngomba gutangura n'indirimbo y'ijana na 89 mu Kirundi. Ni indirimbo igaragaza ukwizigira kwanje cyangwa ukwizera kwanje muri ibi bikorwa ndiko ndakora byo gukorera Imana. Uyu muririmbyi yaravuze ngo nzokwama nkwizigira nzi kutazompemukira, ngo ninaramuka ngowe ngo nzizigira Yesu gusa. Ahandi aravuga ngo nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimbo c'ijuru, ngo nzizigira Yesu gusa. Imana nishimwe. Ngo murikirwa n'umuco wa muhemu w'Imana yera, iyanjana sintemba nizige Yesu gusa. Haleluya. Iyo Kristo Yesu anjana ndabizi ko ntatemba, icubahiro n'ikibiciwe. Ahandi aravuga ngo iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, ngo iyo ngowe ndasenga. Imana nishimwe. Ahandi havuga ngo uko bukeye ngo nzama nizigira umwami wanje, icubahiro kibiciye Imana. Ngo mu bizomba ko vyose ngo nzizigira Yesu gusa. Imana nihabwa icubahiro, abayifise mufashe tuyiririmbane, abatayifise nabwo mwumvirize aya majambo abafashe. Nzokwama nkwizigira nzi kutazompemukira, ninaramuka ngowe nzizigira Yesu gusa. Nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Murikirwa n'umuco wa muhemu w'Imana yera, iyanjana sintemba nizigiye Yesu gusa. Nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga nizigira Yesu gusa. Nzizigira nkiriho kugeza hazoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama nizigira umwami wanje, mu bizomba ko byose nzizigira Yesu gusa. Nzizigira nkiriho kugeza uzoncisha mu kirimba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Yesu nahabwa icubahiro, Yesu nashimwe. Uyu muririmbyi yari yarongowe na muhemu yera kweri kuvuga ngo nzizigira nkiriho ngo gushitsa aho nzopfira. Ahandi avuga ati nzizigira nkiriho ngo kuko nzi ko atazompemukira. Kristo Yesu nashimwe. Mugenzi nanje ndi hano ndakengurukira Imana. Mu minsi yose Yesu ntiyigeze ampemukira, nawe ntazoguhemukira. Mu byo uzocamwo vyose umwizigire Yesu. Mu myaka mfise nabonye Imana igira neza, nabonye Imana ivugana n'abantu, nabonye Imana mbese Imana iriyereka abantu mu buryo butangaje. Iyo Mana twizigira, iyo Mana tuvuga ni Imana iriho kandi ni Imana ikora, icubahiro kibicayo. Françoise rero muriko muravugana hano, ndavuga nti Imana yo mwijuru yarakoze, yampaye uyu murimo mwiza, ibi bikorwa byiza byo kumuvuga. Muntu yo kwibaza ngo ni ibikorwa byoroshe, ariko ntabwo ari byoroshe kuko ni ibikorwa bigwanywa na Satani cyane.
rero muri byose ndakengurukira Imana kuko ngenda mbona kugira neza kwayo, ngenda mbona imbabazi zayo, ngenda mbona ukuboko kwayo. Uyu munsi nagomba gusangira namwe agace kamwe k'intahe kerekana ingene Imana yo mwijuru ibona abantu bayo. Yesu nashimwe. Imana irabona abantu bayo, niho iri jambo canke iyi titre nahaye iyi shene. Mu by'ukuri nitwa Habonayo Françoise, ariko iyi shene mvugira ko ubutumwa bwiza nayo yitwa Habonayo. Bisobanurwa ngo Imana niyibona. Haleluya. Ushobora kuba uvuga ngo urabona, ariko ntubona nk'Imana, kuko Imana yoyo ibona n'ibinyegejwe navyo. Nico gituma iyi shene ngo Habonayo, rya jambo wa mujakazi wa Sarayi yavuze ati mbonye yimbona. Haleluya, ngo mbonye yimbona. Nshuti uri kurakurikira kuri uyu murongo wa Habonayo, umenye ngo Imana y'ububasha nibona, irabona waba uyereka canke utayereka, vyose irabibona. Ibona ibiri mu mutima, ibona ibyo wagaragaje, ibona na ya ntego uri kurakorana ikintu, kuko intego y'ikintu harahitaboneka, wowe ukabona gusa ibikorwa bibaye ariko ntubone intego. Intego kumbure ikaza kuboneka par après, haciye igihe ati aha kumbe wa munsi yakora uku yarashaka iki. Ariko Imana yoyo ibibona ugitangura. Yesu Kristo nashimwe. Aha ndiko ndagaruka kuri babandi batangura ibikorwa byiza. Ibikorwa byose batangura haba harimo intego bafise. Nanje iyi shene mu by'ukuri Habonayo hariho intego ifise. Ushobora kwiyumvira ati none intego ni iyihe? Ko ubutumwa bwiza wahora buvuga na kare, ko wahora buvuga dufise eglise, kandi muri iyo eglise mvuga ubutumwa igihe cyose, umwanya mpaye ico mvuga. None kubera ikinje hano kuvuga, ariko ikinzanye sikindi bene data. Oh haleluya. Ikinzanye sikindi nuko Imana yantumye kubwira abantu benshi, hanyuma abo bantu benshi nkiyumvira mu buryo bwo kubashikira. Mbere naraniyumviriye nti ngomba nzohore planifiye nti muri uku kwezi nzogira ingendo ngaha, nzogenda mu kwezi kwa ngaha, nzogera muri Amerika, muri uku kwezi nzogenda mu Faransa, muri uku kwezi nzogira gute. Nari narateguye uko nzobigenza, kandi nari narateguye. Hariho n'ingendo nyinshi cyane nariza narafashe kiriya gihe corona yaciye itangura. Rero ngomba kuvuga iki? Intego yanje nyamukuru yari yihe? Yari yo kuvuga ibyo Umwami Yesu Kristo yampaye kuvuga, kandi nkabibwira abantu benshi bashoboka. Rero nshuti yanje, ndashimiye Imana yo mwijuru kubw'uyu murongo. Mu by'ukuri uyu murongo ndabona ko ari Imana iwuzanye mu gihe cawo. Ishene nari nayitanguye kuva kera, mugabo hagera igihe ndabihagarika, kuko nabona nti abantu ni bake babiraba, donc ntaco bimaze kuguma umuntu avuga ati abantu babiraba. Ariko Imana yo mwijuru yoyo yarinzi yuko izomfasha, izosubika ikamfasha muri iki gihe ca none. Rero ndakengurukira Imana kubw'uyu murongo Imana yampaye kuvuganira nako namwe, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana izogenda irashira mu mutima wanje. Hariho ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ati nimugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banje, kandi arababwira ati mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Haleluya. Abigishwa bahawe akazi ko kwigisha ivyo Kristo Yesu yabigishije. Bishoboka rero yuko nawe aho uri ibyo uri kuramenya nivyo Kristo Yesu yigishije abigishwa b'igihe bari bakiri kumwe nabo. Ibindi uri kuriga uyu munsi nibyo Kristo Yesu yigishije abandi, ariko aratuma n'uyu munsi. Imana nishimwe. Nanje ibindi ko ndakubwira ni bimwe mu byo Kristo Yesu yanyigishije. Yesu nashimwe.
igihe natangura kumva Imana impamagara nukuri nari nkiri muto vrema, ariko ndashima Imana abo yahamagaye bose arazi igihe ibakoresha n'ingene ibakoresha. Nabwiye Yesu nti none ga Yesu, eheraba umpamagaye kimwe ndi muto, ikindi ndi umukobwa, kandi nkamenya neza yuko sexe féminin mu by'ibikorwa by'Imana akenshi womenga bari nyuma, akazi kabo no gusenga, akazi kabo no kuririmba. Ariko mu buryo bwo kuvuga ubutumwa womenga ibyo bikorwa bihabwa abagabo. Hariho amashengero amwe babikora gutyo, ariko hariho n'abandi ubu abapfasoni bemererwa kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko rero jewe muri ico gihe canje Imana yampamagara, nabwiye Imana nti ehera icambere ndi umukobwa, ikindi ndacari muto, ica gatatu ico gihe nari nkiri umunyeshuri, kandi ishakane ndavuga nti eheraba ndi no mu bahererezi mu muryango wacu, none nzobishobora gute? Ndi umunyeshuri, ndi umukobwa, ndi umuhererezi mu nzu ya data, ndi mu bahererezi mu nzu ya data, ikindi ni giki? Byari bine. Hanyuma rero ico gihe Imana irambwira ati ntutinye, kuko ico nzokubwira ari cyo nzovuga. Haleluya, Yesu nashimwe. Ngico nzokubwira nico nzovuga, kandi abo nzogutumako nibo uzobwira. Ti none wumva ivyo bigoye? Mu by'ukuri nca numva umenga ntibigoye, kubera yuko iyo umuntu aguhaye ikete ati nshirira naka, none byo wabigoye kubera iki? Yesu arambwira ati rero uzube disponible, uze ugire umutima ukunze, ubihe umwanya, nkubwiye ugende. Yesu nashimwe. Aha abo bariko baranyunkurikira benshi nabo twari kumwe igihe muri ico gihe Imana yampamagara. Hariho abo twari kumwe mu rungano rwanje, kuko uko umwami yagenda arambwira kenshi nagenda bivuga. Hariho abandi twabaye kumwe mu gihe natangura kuza ndakora ibyo bikorwa by'Imana Imana yantumye. Hariho n'abandi bazi ntahe zitandukanye mu myanya itandukanye. Yesu nashimwe. Rero iryo jambo ambwiye ati icyo nzokubwira abo ico uzovuga, kandi aho nzogutuma bari uzogenda. Ndibuka intahe imwe nigeze, ariko sinigeze kuyishinga kuri ishene yanje, ariko iriko kuri ishene yindi. Igihe kimwe Imana ititaye ko ndi umunyeshuri, Yesu we Mana we, ititaye ko ndi umunyeshuri, kandi ititaye yuko ndi muto mu muryango wa data, kandi ititaye yuko ndi umukobwa, ititaye ku kintu na kimwe mu byo navuze, ariko kubera yuko yavuze ati aho ndagutuma bari bugende n'ibyo ndaguha bari byo ukora. Imana yarantumye ahantu bita Ingozi, kandi ico gihe nari muri interna bene data, nari umunyeshuri ndi muri interna. Imana ntiyimigwa, Imana inzira zose ni zayo, Imana ibintu byose irafise kubihindura bisha, kuko turi bene Mana idukoresha aho ishaka hose. Imana nishimwe. Ico gihe narafite nti Mana we nawe nuntabare, none ibi ndabigenza gute? Heraba muri interna nta kunosohoka, nta kuntu. Ariko Imana iravuga ati inzira zose ni jenda zifise. Ico gihe bene data nca mfatwa n'ingwara. Iyo ngwara irankubita, sinashobora gusa kwicara mu ishure. Donc nashoboye gusa ku ishure, urumva naca ngenda kuryama. Hanyuma rero ndamara ndavuga none ibi bintu biragenda gute? Nca ndatuma ko baraza kuntora ku ishure aho niga, baca baraza bantwara kwa muganga. Inshuti zanje nkunda, muri iyo periode y'uyo mwanya nyene nari ngiye kwa muganga. Aha ndiko nabivuga muri bene data bariko baranyumva, hariho bene data bazi ibyo bintu. Hanyuma nca aho rero ngo ngiye kwa muganga, Imana rero icishishikara ambwira ati nta na kimwe ugwaye, ubu nyene ubu
jewe ngomba ugende untwarire buno butumwa mu gisagara c'Ingozi, aho nari Bujumbura. Ico gihe nari niga kuri Esta, niho nagwariye. Hanyuma rero baca barantahana muri famiye imwe mu Nyakabiga, no kwijabe. Harimwo ababizi iyo nkuru. Hanyuma rero ndaho nca ndavuga nti none gamana ninagenda ntibazoza kundondera abakuru banje, ntibazoza kunsuhuza aha hantu ndi, ntibazoza kundaba, none nibaza bakambura bazovuga ngo bigeze gute. Imana irambwira ati humura, muri iki gihe cyose uzoba utahari nta muntu n'umwe azoza kukurondera. Yesu nashimwe. Nca ndavuga nti none mwami Yesu, ikindi naco Ingozi jewe ntaho nzi kandi nta n'amafaranga y'itike mfise, none ndabigira gute? Mwami Yesu acatuma uwundi mukozi w'Imana ikiramutuma turahurira mu nzira hamwe nyene, abantu baramukanye bagahura bakaramukanya. Aca mbwira ngo Françoise, ngo Imana niyagutuma ahantu ngo ntuzuvuge ngo nta mafaranga ngira, ngo ariko uzogende, ngo yo yizokwemenyera ingene uzogenda. Uwo muntu duhuye arabivuga uko, ntiyamenya ko avugishijwe n'Imana. Nanje nca ndavuga nti Yesu urakoze mu mutima. Bukeye nca ndavuga nti mwami Yesu, wewe wantumye Ingozi. Nca ndafata ico gihe bus yo kuva kwijabe aho nari nsabye ndari ico gihe gushika muri ville twatanga amafaranga 20. Nanje ayo nari ndayafise. Nca ndagenda, nca ndurira bus, nca ndagenda ndavuga nti mwami Yesu, ubu rero wewe wambariye ngo ngende kandi nta uzoza kundondera mu gihe nazo ndahari, kandi uhejeje kumbwira ngo naho ntafise amafaranga ngende. Ncangira kwizera nca ndagenda. Nshitse muri bus rero urabona ko bus zitangura kurondera abakiriya, zirarindira ko abakiriya baza. Yesu mwami, Imana nihabwa icubahiro. Haca haza umukozi w'Imana. Uyo mukozi w'Imana n'umukozi w'Imana hajya kuntangwa, Imana ni ubuhezagire, ariko aravyumva umwami amuha umugisha. Uwo mukozi w'Imana acirabwira ati Françoise, ugiye hehe? Yo ningiye Ingozi. Aca arambwira ati yo, ati none rega hariya ni wacu, ati kutambwiye ngo ndakurungikane akabaruba. Ndavuga nti sinabimenye muntu w'Imana. Yo Yesu we, Imana imuhezagire. Aca akura amafaranga mu mufuko. Ndibuka ico gihe yampaye ayo mafaranga yarakwiranye n'itike yo kunshikana Ingozi. Mba ndaronse itike muri ibyo bitangaza. Nari nicaye muri bisi kandi numva ko ngiye kanataye mfise, ariko Yesu aba angiriye neza. Yesu nashimwe, haleluya. Uya mwami tumwizigiye nta nakimwe tuzokena, icubahiro n'icimana. Hama rero canagenda no gushika Ingozi, ariko mu nzira bene data nta jewe ibyo bintu ibyete by'inzira ntavyo nari mfise. Urumva sinari mfise ikintu nakime gishobora kundanga. Hanyuma rero abapolisi bagenda baraduhagarika mu nzira. Baduhagaritse ngo zana karanga muntu. Françoise nta karanga muntu ngira. Umushoferi nyene akamutubwira mu muduga ngo mwese rero ngo muce mwerekana karanga muntu zanyu. Ndamubwira nti je ntayo mfise. Ngo ngo utayagafise rero ngo sinzi ingene uza kubabwira. Basi nguze kubabwira ko hakibagiye. Ndavuga nti bishoferi jewe ntabyo nza kubesha ngo nakibagiye, ntako mfise. Nje kubesha kandi. Hanyuma rero shoferi ashavura. Turagenda tugiye rero umushoferi umupolisi araduhagarika bajya bakora ku mabarabara. Ngo zana karanga muntu, bose baramanika. Jewe sinamanika. Ariko ngira Imana ntiyambona. Tubandanyije tugenda turashika imbere. Bongera baduhagarika. Zana karanga muntu. Abandi bose baramanika. Ico gihe umupolisi araninjira indani kabisa, araraba ko bose bazanye. Hama rero nanje sinari mfise ico kubaha. Niho rero naca ndababwira ko atakomfise. Umushoferi uwo mupolisi ngo ururuka. Ngururuka. Sawa? Arururuka wewe, nanje nguma nicaye. Aca hagarara hasi, nanje ndi kwidirisha. Ngo kutururuka. Nanje nca ndamubwira nti ariko ko nakubwiye ko atakomfise, none ni nururuka ngaho hasi uragafisa ko ucumpa kugira ngo nce mbandanye urugendo je ko ndi mu rugendo. Wa muntu yumva ati uyu mwana nibikiga. Nguje ndakubiye ngo nururuke.
urakoze umgeni nururuke, ariko nanje ikibazo ndiko ndakubaza ko iyi modoka icigenda ikansiga, none ho urafise akaranga muntu cumpa. Yumvise ndamwishe gutyo ngo ogenda basi ngo ariko ngo ntuzose gufata urugendo utagafise. Ntimurakoze nzokarondera. Inshuti nkunda, ibyo ndiko ndavuga ni iki? Yesu yagutumye aba yagutumye, ari kumwe nawe aba ari kumwe nawe. Haleluya. Aha turimwe ubushobozi bukomeye cyane kuko Imana rurema iri mu ruhande rwacu. Igihe yakubwiye ikintu iragisohoza. Imana nishimwe. Ndagenda ndashika muri ca gisagara c'Ingozi, aho Ingozi nta bantu na bamwe narinzimwo, kandi ryari rya mbere nkandagiza amaguru yanje kuri ico gisagara. Pancarte nabonye niyo yambariye ngo bienvenue en province de Ngozi. Ndashima Imana nti Mwami Yesu urakoze ko nshitse muri ca gisagara wantuma. None rero Yesu wa muntu wantuma ko ari hehe? Munzanire. Ntarahaba ngahagarara imodoka yanyururukije n'agashakaroshi gatoye kari buduhuza. Yo ndavuga nti Mwami Yesu, Mwami Yesu, none uwo muntu wantumye ko nimba ari hariya hakurya muri iriya misozi mbona, Mana ndakwinginze umuzane aze ngaha mu gisagara. Hama nkiriko ndasenga Imana gutyo, ikindi kibazo sinarinzi ngo ndadodora mu nzu kwande, ninde nyakira ninde. Jewe gusa ndavuga nti Mwami Yesu ndagushima ko nashitse hahandi, bisigaye byose niwe ubibona. Amen. Mpagaze ngaho kwibarabara aho imodoka insize, nza mbona umuntu w'Imana, Imana imuhezagiye, sinzi ko akiriho Yesu we, yitwa Violette, yakora mu ikomine. Acaraza zarirukanga ngo mukozi w'Imana Beatrice, karibu cane Imana iguhezagire. Uwo Beatrice yavuga sinzi wariyo. Ndavuga nti ye Imana iguhumugisha, nti jewe sinitwa Beatrice, nitwa Françoise, nti nanje nkorera Imana. Aca nyumva nyene ko acaranyakira, aca njaniwe. Inshuti nkunda, yo Mana yanje, nashitse muri urwo rugo, nahabereye umugisha, nahabonye umugisha. Imana yanyigishije kuyikorera, navuga ubutumwa guhera mu gatondo gushika ku mugoroba mwijoro, imisi yose nahamaze. Ico gihe Yesu yaramformye aranyigisha kuvuga ijambo ry'Imana, kuko ico gihe abantu b'Ingozi bari bakijijwe bakunda ijambo ry'Imana, banyotewe gushika. Iyo nzu nashikiyemwo wamengani Yesu yahaje, bama bicaye buzuye. Naravuga navo imihogiza yaraturagaye kubera kuvuga. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Nkora igikorwa muri iyo nzu, muri abo bantu b'Ingozi, Imana iduhana umugisha nabo, nukuri abakivyibuka Imana ibahumugisha. Haca imyaka myinshi sinzi nuko baba bakivyibuka. Hanyuma rero Imana y'ububasha ikora igitangaza, ncanda bandanya nguma muri iyo nzu, ariko hariho wa muntu nguma ndindiriye, sinamenya ngena havaza. Imana inkorera igitangaza, wa muntu yanyakira arambaza atari yamara none cakuzanye cari giki? Ncanda mubwiye nti jewe Imana yantumye ku muntu yitwa naka, none muramuzi mwebwe? Bateka basi nshishikara kuguma gutyo. Hama rero ariko nsenga Imana kugira ngo Imana imuzane. Uwundi munsi nca ntemberera ku isoko rya haje Ngozi nyene, hamwe nyene umuntu atembera ahantu kugira ngo habone, tuca duhuriraho n'umuntu tuzinanye, sinzi nawe ko akiriho, yitwa Niyongabo Emmanuel. Yewe nimba kihari Imana ye mwijuru muhezagire. Hama rero aca arambwira ati ngwino ndakujana nje kukwereka ahantu nkorera. Ndamubwira nti yamara jewe ndashikiye ku muhana w'umuntu, rero ngo tujane usaba uruhusha uje kuntembereza unyereka aho hantu. Aca agenda asaba uruhusha, aca baramuha turajana. Tujanye turagenda dushika Kanyinya, dushitse Kanyinya tuvuga ubutumwa muri groupe biblique y'Ikanyinya, turara ku mukozi w'Imana yitwa Justin, nimba Justin yaratashe. Hanyuma tugarutse rero, tugarutse mu nzira Imana inkorera igitangaza, numva ijwi ry'Imana hajya twicaye muri bus, numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo raba uwo muntu mwicaranye. Ndamuravye, Yesu Mwami, ncambona ni wa muntu nariko ndarondera. Sinzi yagiye, jewe mvuye hari Kanyinya ndiko ndasubira Ingozi ho nashikiye, nawe sinamenye yagiye, sinamenya ni yavuye, ariko Imana iramumpa turicarana. Nza ndamubona mpindukiye, mbona n'inkovu Yesu yari yanyeretse ngaha mu ruhanga, n'ingene yari yirabura. Nca ndamubwira nti we naka, atatanga ngo guje ngo uranzi.
ndamubwira nti yo ntindakuzi nyene kandi sijewe gusa ndakuzi Imana yo mwijuru akuzi Imana yakuntumye ko jewe mvuye Bujumbura Imana yambwiye ngo ndakubwire ibi nibi Yesu mwami uyo muntu aratangarira Imana kuko ibyo bintu byose namubwiye nukuri Yesu ni wabona. Haleluya, habonayo Yesu ni wabona. Acaratangara acaravuga ati mukozi w'Imana nukuri ndatangaye ndabonye ko Imana imbona. Kumbe yari umuntu yari yaraguye yari yaramenye Imana yari kuramugarura ngo agaruke mu nzira. Acaravuga ati Imana iguhezagire nukuri ndagiye kwihana. Basi jewe nshitse hahandi nururukira nca ndururuka nawe acarabandanya iyo yaragiye. Kristo Yesu angirira neza gutyo ubwo butumwa buca buramufasha nanje menya nti nukuri mbonye Imana nkengurukira Imana yo mwijuru. Ngarutse rero hahandi nashikira naho baca baramu umwanya ndavuga n'ijambo ry'Imana kwisengero ryo mu gashikanwa. Yesu angirira neza ikiganza c'Imana kibana nanje. Hanyuma umunsi rero wakurikira nca nitegura gusubira inyuma. Ico nshimye Imana nuko muri iyo minsi yose ntarinda hari mukuru wanje ntiyaje kundondera nta muntu umwe yaje kundondera. Hanyuma umunsi nshika nyene hamwe nyene mvuye muri dushe mpeje gushika ndiko ndashima Imana niho mukuru wanje yaciye adodora ngo yongo mbabarira sinaje kukuraba ngo iyi minsi yose ngo none ngo tugende ngo docteur ngo yakuntumye ngo ngufise rendez-vous ngo saa 8. Yesu we ntindaje caturajana. Bene data bakunzi ndakengurukira Imana. Docteur arabye nta nakimwe yabonye ko ntaco narigwaye. Imana yo mwijuru niyo yari bikoze. Ndakengurukira Imana rero ikora neza, ikora ibitangaza, ikora imirimo, nishimwe nihabwe icubahiro. Uwo yahamagaye irazi icyo yamutumye, irazi n'ingene izobigenza. Imana nibahezagire. Inshuti nkunda wahamagawe n'Imana, korera Imana mu mpwemu no mukuri. Rondera hagarara mu kugororoka, Imana y'ububasha izogushoboza. Nanje yaranshoboje, nari umwana muto, nari mvuga ngo sinshoboye, ariko Yesu yarashoboye kuko niwe adushoboza. Imana yo mwijuru ibahezagire mwese, ndabakunda. Yari Françoise muriko muravugana. Inomero ni za zindi +46 768 0065 46. Kandi ugomba kugenda kuraba kuri chaîne yanje ni Habonayo muri majuscule. Imana yo mwijuru ibane namwe mwese. Amen.